amashi. Hatunganijwe ibikorwa vy'iterambere rusangi aho ni kwibarabara tere 14 ryo muri quartier Mugirigiri zone Mutimbuzi komine ya Ntahangwa. Ivyo bikorwa vyitabiriwe n'abene gihugu isinzi bavuye mu makartier atandukanye agize zone Mutimbuzi, byari ivyo kuzibira ibinogo no gusibura imiserege ikikije iryo barabara ya 14. Ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi vyatewe iteka na musitanteri wa komine Ntahangwa ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora komine, abarongoye zone Mutimbuzi ndetse n'abarongoye amakartier agize zone Mutimbuzi uko arindwi. Inyuma y'ibikorwa rusange ari kumwe n'abene gihugu akamwemwe kabasya bateragiye ibiti vy'ivyamwa ku nkengero y'iryo barabara, agira ko mbere ashikiriza ijambo ry'ihumure ku bibazo bihanze abanyamutimbuzi. N'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na Hakizimana Albert asanzwe aramutswa zone Mutimbuzi, yashimiye musitanteri wa komine Ntahangwa kubona yitavye ubutumire, agira ko amumenyesha ko zone arongoye ihanzwe n'ubukene bwo kubura amatara n'amazi meza kugira bashobore gushika kwiterambere rirama. Akubawa musitanteri wa komine nziza ya Ntahangwa, ino zone ni zone irimwo amakartier indwi, aho muri rusansuma twasanze dufise abene gihugu barenga 70,000. Ni zone irimwo abantu benshi cyane kandi baguma biyongera kuko bahurumbira cyane ino zone. Ni zone irimwo abene gihugu b'incabwenge, irimwo abene gihugu bakunda ibikorwa nk'uko muvyibonera. Rero tukabasaba ko mwodushigikira cyane cyane muri ibi bikorwa turiko turakora. Indwi namaze kuvuga, ikartier imwe yonyene ya Muzazi kera bayita Marambya 15 niyo yonyene ifise umuyaga nkuba. Ayandi makartier atandatu nta muyaga nkuba uhari. Tugasaba rero muvyeyi ko washitse hano kugira ngo ushobore kugira cyudufashije, kuko byose biri mu ikomine nta kidashoboka. Ikindi nyakubahwa musitanteri, turabuza amazi. Amazi ahari muri no zone yacu. Fasha umwene gihugu iyo ari karitura abatware hafi biroroha kuruta uko usanga ari karaza mu izone. Rero tugasaba nyakubahwa, ino zone irimwo amatongo ya leta, tugasaba ko mwodufasha kugira ngo ayo matongo ya leta kugira ngo tuyubakemwo ingoro z'imitumba abene gihugu kugira ngo bashobore korohereza. Ikindi nyakubahwa, mu mibano abene gihugu babanye neza, nta wanja wangura, umutekano ni wose. Byukuri turashimira cyane komite mixed de sécurité, nta kidakora kugira ngo umutekano utsimbatare muri no zone. Bisigaye rero kumbure uko bizoza bigenda zoza turabibamenyesha. Twagomba tubaha ikaze kugira ngo mushobore kuyagira abene gihugu. Hari n'ibyo mwari mwatanguye no kutubwira, mugabo hari abene gihugu nagiye numva bamwe bavuga ngo ntitwabyumvise. Twagomba ko musubira kandi mukarivumera kugira ngo aho ndumvise ko hariho n'umwene gihugu nawe yaciye yemera amapoto y'iki kibuga. Rero ngira benshi ntibashoboye kuvyumva,
uce tubasaba rero mu rushirizaho kutubira kandi kurigumera tubahaye ikaze umwanya rero wose muza kumara hano hari umutekano murumva ko hari n'akayaga keza nayo musitanteri wa komine Ntahangwa araremesha abenegihugu ku kibazo c'amatara n'amazi ko mu ndinganizo nshasha ivyo bisata vya Regideso bigiye kwegera abenegihugu muri komine ndetse bikazoca vyoroha mu kuronsa abenegihugu umuyaga nkuba n'amazi. Nyakubahwa chef de zone muri ngaha kugira ngo nabo musangiye kurongora zone ari ngaha mu bibariro vyanyu, banyakubahwa chef de quartier nabo musangiye kurongora ibikorwa, banyakubahwa basangwa mvukira mwese muri ngaha, Cabwenge bakadre mwese, banyakubahwa journaliste kugira amahoro. Mbere yuko duga kwijambo agomba ndabasabe kumera amatimezima mashi ya kabiri abasabe uko turi ngaho twikomera amashi. Banyakubahwa mwese beregiga muri ngaho ndabashimiye cyane, ndabakeje mu iterambere murimo. Ibi nivyo nyene ico mukuru w'igihugu yashaka yuko igihugu cy'u Burundi cyubakwa na bene cyo. Intara ya Bujumbura izokubakwa n'abavukana n'ababujumbura. Komine Ntahangwa izokubakwa n'abavuka komine bo muri Ntahangwa. Zone Mutimbuzi nta bandi bazoza kuyubaka atari abanyamutimbuzi. Nico gituma umuntu wese yigira sinda bibazo nibaze yuko ari uwundi muntu aza kuvyubaka atari wenyine. Nico gituma iki gikorwa cyo kubaka zone ari cy'abanyamutimbuzi ari ciwacu. Twebwe tuza tuje kuba amashure ni make, uravye ibiharuro twaronse nico tuguma turonga mu mashuri abana bibenye. Ari naco gituma ajya bavuga bati sica guhona zihera hehe uruhongore nabwo niba abana bawe nimba chef de zone ari ngaha agase imbere yanyu canke twebwe nuko twagize ibakwe turaja ku ndebe y'ishure turiga turarondera ubumenyi. Bazo dusubirira rero tutabaye ubumenyi bukwiye ngo bige neza zoba bitunaniye. Nico gituma tureza gushira ingufu nyinshi mu ndero abana bakiga neza nkuko natwe twize neza, tukaramurira igihugu abana b'incabwenge bazi kuvuga ijambo, bazi gutegura umugambi. Ivyo rero mu minsi ya vuba ubwenegihugu bo muri Ntahangwa umugwiza atunga uwo ari we wese afise yoterera mu ndero tuzobatumako. Tuzogira uruganda duharana ivyiyumviro bwere twokomeza indero muri komine Ntahangwa. Ivyo rero abafise ico baterera bavyitegura, ubutumire buzobashikira kugira ngo twese duterere mu ndero. Mwashikirije ibijanye n'umuyaga nkuba nivyo igituma navuze ko dushimira umukuru w'igihugu nuko mu misi ya vuba ivyo bisata vyose bizoza ngaha muri komine, ari imiyaga nkuba, vy'amazi, ibintu vyose twaje kurondera hariya muri ville mu ministeri bijya bisata vyose bizoza ngaha kugira ngo n'userukira Regideso azoza ngaha muri komine atwagwe na komine dutegura imigambi ayishire mu ngiro n'uburyo bwa Regideso buzokenerwa bukorerwa ngaha muri komine tubushere mu migambi ya komine.
indinganizo turiko turajana. Turiko turitunganya rero ico kibazo kizoterwa inyishu. Arico mwashikirije naco kijanye n'amazi meza naco rero kizoterwa inyishu. Hariho reji kominari dobo ngira ngo iri barabara ryari ryaronka amazi kuri reji kominari kuri 13 ujya mugende turiko turawusanura. Hariho umugambi uriko urakorwa n'amazi water uzokorerwa ariya mu Rubirizi mu Itenga. Ari ahantu bavuze ko amatiyo azocira mu Maramvya aje kwa alimentira mu Maramvya nuko tutaramenya rero ahariho mugabo ndazibwira mu kwa mbere hariyo uburere bwo nga mu Maramvya uzo bufise amazi aciye muri caki wa mugambi w'amazi wote kuko azokuba ko amarobine 86 ifatiye Tenga, Rubirizi, Maramvya, Gawama na Gatunga. Urumva yuko namwe muzoshikira. Turi ku kivi rero. Nimuduhe umwanya dukore. Urabona yuko inzego ari nshasha. Turategura imigambi yubaka komine. Kandi tuzobishikako kuko turi kumwe twese birashoboka. Abene gihugu barashashaye kubaka zone mutimbuzi kwa komine Ntahangwa. Kandi tuzobishika kuko twese iryo shaka turi nayo. Twobamenyesha ko yavuye ngaho yemereye abanyamutimbuzi ko agiye gusanura ikibuga cy'umupira cyaho kwishuri hafi yaho bakoreye ivyo bikorwa rusangi, aho hari numwe mubo bagendanye yemeye gutanga amapoto bimwe bita imyamba kugira ikibuga kibe ciza gishobore kuzokwakira ihiganwa rizotunganwa mu mazone yose agize komine ya Ntahangwa.